haleluya kumengo murakanye mwebwe fuma mubanza mwishushe munywa kayi hanyuma muze mumeze neza tuganire tuganire nk'abantu b'abagabo ariko n'abapfasoni turabashiramwe uno munsi rero numvise umengo ndi muri mudu yo kubatera inkuru kabisa inkuru zirakenewe wamayinga ariko si inkuru ko mutere ni ntahe ejo narashoboye kubashikiriza intahe y'uyu mutama yakozwe n'abandi bantu niko abana bariya boshinga intahe kuvyamuranze ishengero abagenzi abo bakoranye voilà ariko jewe uno musi ngomana bashingira intahe y'akantu uyu mutama yahinyanyuye mana yanje ako kantu karamvunikiyemo kabisa gushika n'uno musi mutaho kantu none yahinyanyuye kakagukora ku mutima nagaki ako kantu mana yanje sinzokibagira kabisa kari mu vyatumye ntangura kwigirira icizere. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Hari mu mwaka wa 2010 niga mu wa gatatu muri kaminuza canke muri première licence. Ico gihe nari nkiri umuyabaga none wamaye nk'ubu ndashaje. Imana yaramfyondera akantu n'ubu ndayishimiye kabisa. Basha n'ubu ndayikomeye amashi. Nkiri muri kaminuza nama mfise amezi 3 yo kuruhuka canke bimwe bita détente. Imana yari yarangiriye ubuntu nataha première session. Yandi majambo abatazi gutaha première session ico bisigura kuko bariho mumbabarire ndabisigura nukumenya ubwa mbere udasubiyemo. Nuko rero ayo mezi 3 abandi baba bariko barasubiramwo jewe naca ndayamara muhira ndiko ndakora udukorwa twimuhira. Ico gihe rero wamaye inka ibarabara riji wacu ryari ryarononekaye rirasubira rirononekara gushika yaho risigara ribinogo gusa nikinga ntiyaronka hica. Imodokari iriciyemwo yashikira muri garage. Mwiyumvira ibarabara ryari rimeze uko ibarabara rihuza intara n'iyindi. Aho rero wampaye inka hari ahantu imodokari yagushikana ahasigaye ugaca uhopeka n'amaguru kuko imodokari zitashobora gucaho. Ufise isakoshi wiga muri kaminuza uratashe ntugira huca ibarabara ryarasuruye nibinogo gusa mana yanje ndiko ndaca mw'iryo barabara umutima ukavyimba ukababara avuga nti none gabasha ibi bintu tubamwo nibiki turuhe ture naho duca mwibarabara rihuza intara n'iyindi. Nuko nyene amosozi y'umugabo atemba aja munda. Nuko igihe nariko ndaca mw'iryo barabara nidoga nivugana mbabaye ku mutima nca nigira inama mu mutima ncavuga nti ko ntashe nkazomara amezi 3 muhira ubu mwanya ngoma ndawukoreshe nigisha abantu ndabamobirize ndabereke yuko leta igitevye gukora iryo barabara ko twebwe dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tukaba turakora ivyo dushoboye mugabo mu ntumbero yuko twofuma tuba turaca heza mu ntumbero yuko imiduga yofuma ironka hica itwunguruje canke yunguruje ibidandazwa. Nariyumvira nti none bishitse nk'umunyagihugu akagwara agakenera yuko ambulance ija kumwunguruza none ngaha ambulance yocahe. Nuko rero ndavuga nti none nahe ivyiyumviro ndabigize nzobicisha he aha abantu kweri bazonyumviriza. Nuko ndavuga nti okay nzotangura nigisha babitahuye bizoba vyoroshe yuko
abakirisu nabo babitahura. Ubwa kabiri nzokwigisha abayobozi b'amashure, nigisha abarimu, hanyuma ndabitere no mu banyeshure. Noneho abayobozi babitahuye bizoba vyoroshe nuko ndabitahuza n'abanyeshure. Ubwa gatatu mbere ahubwo nibwo bwabaye n'ubwa mbere murantunga. Iki ciyumviro rero nzogishira mu bajejwe intwaro, niyo bagitahura bazoce bampa umwanya ndagisigurira abanyagihugu mw'ikoraniro. Nuko ico gikorwa nticari coroshe wampaye inka. Kuca kubwira abantu nk'abo bose ngo dukore ibarabara bazi yuko ibarabara rya leta ritegerezwa gukorwa na leta ntivyari vyoroshe. Nuko rero ubwa mbere na mbere nca ngenda ku mukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba ndamwereka ingorane iryo barabara ririko riratera. Ndamwereka ukuntu naho umuntu yogwara tutoronka aho tumucisha. Ndamwereka n'ukuntu imodokari yozana ibifungurwa, intete, ibiharage canke ibindi bikoresho kwitoronka aho ica. Ndamwereka ukuntu dusa nabugaranye abantu tuba mw'ako karere. Ndamwereka ukuntu uruja n'uruza rwahagaze hagati y'intara yacu n'indi ntara duhana urubibe. Ndamwereka yuko ariyo yategerezwa gukora ico gikorwa, mugabo leta igitevye twebwe turashobora gukura amaboko mu mpuzu tugakora ivyo dushoboye, mugabo uruja n'uruza rugapfuma rusubira gukora bukebuke. Nyakuntunga yavyumvise nk'ijana kw'ijana. Ati nukuri kw'Imana ico ciyumviro ni ciyumviro kizima. Ati rero ukuntu ngoma ndabikore, kuwa kangahe umunsi munaka tuzogira inama, wewe nzoca ndagutumira uze ubisigurire abantu mw'ikoraniro. Aho rero ntangura kuvuga nti ngomba nitegure rero, ko murumva yuko nategezwa kwitegura kugira ngo nje kwexposa umugambi ukomeye cyane wo gukora ibarabara rihuza intara ya Bururi n'intara ya Makamba. Ndavuga nti aha bigakunda bizoba bihetse, nzoca mpera aho iryo barabara riva jikane iyo rishika, ngenda ndigisha abantu bari muri iyo micungararo ibarabara turikore, hanyuma uruja n'uruza rusubire kubandanya mu gihe leta yoba itaraza. Ko naravuga nti aho tugira ku kivi ngenda ndondere musitanteri, ndondere buramatari, hanyuma nabo bagira ico batereye kugira ngo ico gikorwa kirame, dukore ivyo dushoboye. Nuko rero wa munsi uragera wampaye inka, barantumira kabisa, ndahaguruka ndatangura rero ndasigura vya vyiyumviro. Ryari rya mbere mpagaze imbere y'abantu ndiko ndasigura umugambi ukomeye nk'uko. Abanyagihugu bati yampaye inka we rero, vy'ukuri iki gikorwa n'ici wacu. Murumva yuko naje nagiye niteguye, navuga nti aha ndaca hirya ca hino ndabereka iki ndabereka kiriya, shika yaho bonyene bibwiriza bakabona yuko ari uruhara watwese kugira ngo dushobore gukora iryo barabara. Mpejeje gukoma amashi abanyagihugu barahuma barakoma amashi nti ya nuko ndabona yuko banezerewe, nanjye ndanezerwa ko bagiye gushigikira ico gikorwa. Umunsi wabaye umunsi ukomeye mu buzima bwanje. Nuko rero ntangura rero kwiyegereza abakozi b'Imana wampaye inka, abapasitori, voilà, abarimu bo mw'ishengero ndabasigurira uwo mugambi, bamwe bakabitahura abandi ntibabitahura. Abantu basohotse ku munsi wa Mungu nkabashira hamwe nkabasigurira, nataha ku mugoroba nza nasaraye. Nkagenda mu mashure
abadiregiteri ndabashiramwo ico ciyumviro, bamwe baragitahura abandi ntibagitahura, abenshi rero biyumvira yuko kumbure zoba ari inyungu za politike ziriko zirabinkoresha, ariko mu vy'ukuri cari ikintu kiri ku mutima wanje. Turavugana duti rero gira amahoro, ku munsi munaka tuzoje ku bikorwa, kuko jewe narumva neza ko mu gihe ico kintu twokigira urgence, tukakigira ikintu cihutirwa. Narumva yuko nk'abadiregiteri bakoranije abana hajya bari mu mwanya w'ishure bakavuga bati turafashe iminota 45 tugomba dukore aho dushobora guca, dukore ibarabara rimere neza. Narumva yuko ibintu vyogenda neza, amashure yose ari muri ako karere abikoze uko, narumva yuko dushobora kuba turaronka aho duca. Umwete nari mfise ico gihe wari umwete nk'umusazi, nuko rero wampaye inka tuvuganye ko tuzohura. Hajya rero bavuga ngo nta muhanuzi yemegwa iwabo, abantu bamwe batangura kuvuga bati mbega aho gahungu kaje kutubwira ibintu nk'ibi, ntimubona yuko hari ibintu vyoba vyinyegeje inyuma ngaha. Ivyo vyiyumviro rero birakura, abantu batangura kuza barabwirana bati aho mwebwe ntimubona yuko uyu muhungu ariko araduhenda? Ni gute umuntu yo kwiyumvira gukoresha ibarabara ryananiye na leta, ibarabara rihuza intara, havuga ngo niwe agomba rikoresha? Ivyo vyiyumviro mwebwe mwumva bitomoye? Bati ivyo ntibishoboka, ntibibaho. Ivyo hari umuntu mwari bwumve abikora, wagomba bagira umugambi wo gukoresha ibarabara? Bati wewe ntaje kabisa. Nuko wa munsi ntugeze, ndazinduka ngiye gukora ry'abarabara, twavuganye aho tuzohurira, basha hakaba haraje n'abantu 10 basha. Nuko ndababara ukuntu twapfunditse ko tuzohurira aho hantu, umwanya nafashe ndiko ndasigura ivyo vyiyumviro, ukuntu bari banyeretse yuko babitahuye. Numva ndababaye gose, numva mfise agahinda mu mutima. Ico gihe rero hariko haragira ko nsubira kw'ishure, ariko abari babonetse bose twari twakoze uko dushoboye, turerekana isemo. Ndasubira kw'ishure rero, abanyeshure bati mbega wa mugambi watubwira ko ugiye gukora warawukoze? Byagenze gute kwibarabara rikimeze nabi ga wampaye inka? Nanje murumva yuko umugambi wari wasetse, murumva yuko ivyiyumviro vyanje naho nabisiguye bitashizwe mu ngiro kubera akagaye k'abantu, kubera gusuzugura umuntu. Voilà, aho wavukiye biragoye ko abantu bashobora gutahura. Ni hamwe bavuga bati nta muhanuzi yemegwa iwabo. Irya jambo nararitahuye neza. Nuko rero wampaye inka sindi kw'ishure, uyu Mutama nibaza yuko ari mpwemu yera yamukoresheje kabisa. Aca arahaguruka afashe ijipe yiwe, ni wacu ku Gatumba, hamwe kuri kwa rusengero, hamwe natangurira vya vyiyumviro vyagwizwa n'ubusa. Aca aragenda, ni hamwe nyene ijipe usanga zikomeye naho zisha mu binogo ataco ziba. Mugabo sinibaza yuko iyo jipe yiwe yashitse ikomeye neza, ariko nibaza yuko avuyeyo iyo jipe yoba yashikiye muri garage. Nuko rero arashika aravuga ati nje ngo dusangire ijambo ry'Imana yashize ku mutima wanje, ariko hari ikintu imbere yuko dutangura ubutumwa nagomba ndababwire. Ico kintu kiri ku mutima wanje, mu nkundire abarisho duherako. Ati shengero ry'Imana, nahatswe kuburaho nca nje kuvuga ubutumwa, nje kubabwira ubutumwa, ibarabara ryarononekaye, none ubu mwogwaza umuntu mwomucisha he? Ubu none babazaniye ibifungurwa ino bica hehe? Uruja n'uruza mu ntara ya Makamba na Bururi warahagaze. Ubu umuntu agiye Makamba
abanza guca mu Rumonge, akazunguruka Nyanzarake, akazunguruka agaca mu Rutana mpaka ashika i Makamba. Kandi aho niyo vyatawe ni kure cane, iri barabara ryononekaye ni rya hafi cane. Ati rero bantu b'Imana, ikintu canzindukanye uno musi nje kubabwira ngo ni twebwe nyene n'uruhara rwacu ugukora iri barabara. Ati nitwe turicamwo, nta bandi baricamwo. Ejo turashobora kugwaza umuntu, uwo muntu mbega tuzomushikana gute kwa muganga? Ati rero dutegerezwa gusidukana n'iyonka kugira ngo dushobore gukora iri barabara. Abantu bumva bwa butumwa nyene nababwira, kumwe nyene nabibabwira, abivuze uko nyene. Abantu batangura kujegeza amaso, banyegera mu ntebe, barabura iyo bakwigwa, nuko batiya vya bindi wa mutipe yatubwira tukabikengera nivyo turuhiye gukora. Nuko ico gihe kuva aho bita kwitaba rya Bururi, ngira ngo kwinjira i Makamba abapantekoti barijako ya bararikora. Bo murumva yuko bakora uko bashoboye kugira ngo niburiburi bashobore gupfufahaza bazibira ivyo binogo. Nuko maze kumva iyo nkuru, naho ivyiyumviro nari nabashikirije bitashizwe mu ngiro, jewe naranezerewe, ndasubira ndanezerwa, ndavuga nti uyu muntu Imana niyo yamukoresheje. Guhera ico gihe muri jewe hiyubaka icizere, ntangura kwigirira icizere, ndavuga nti okay, ubu ikintu cose nzokumva muri jewe gishobora gufasha abandi nzokibasabikaniriza. Ndabona yuko abagabo barara kubiri bakarota kumwe. Aho rero ico kintu cabaye, Mana yaje caremye ikintu kidasanzwe muri jewe, ntangura kubona ibindi bintu ahubwo bikomeye. Ndavuga nti aha, ko nashoboye kubisigura imbere y'abarya abantu n'ahandi, ndazi neza yuko bitazonanira. Aho rero niho natanguriye kubona agaciro k'ivyiyumviro umuntu aba afise. Ndabona yuko ivyiyumviro vy'umuntu ari ubutunzi budasanzwe. Aho niho havuye n'ibindi vyose nahavuye nkora mpejeje kaminuza. Rero murumva yuko uyu mutama Imana yamukoresheje igikorwa canshize ku rundi rugero. Naho biruko rero iryo barabara gushika n'ubu riracateye ingorane. Baza yuko ari ryo barabara risigaye mu Burundi, mu mabarabara ahuza intara, ritarasigwa ikaburimbi. Baheruka kumera nk'abarikoze, ariko murazi yuko iyi barabara ridasize ikaburimbi, imvura iguye icisubira ikaritwara. Gushika n'ubu ryarasubiye kononekara. Gushika n'ubu murumva yuko uwo mutwaro ntiwufise, ubu haheze imyaka 14. Nuko rero uyu mutama mu vy'ukuri yarakoze ibintu vyinshi kandi bishingirwa intahe n'abatari bake, ariko nanje murumva yuko ako kantu yakoze kanshize ku rundi rugero. Ico nagomba kuvuga rero, bavuga ngo ukuri ntikuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuze. Ivyiyumviro vy'abajene, ivyiyumviro vy'abakiri bato, abantu barakwiye kuza barabikorerako, ntimuze murabikengera nk'uko abantu b'iwacu babikoze. Ico nohanura n'abajene, mu gihe mwamufise ivyiyumviro bishobora kubaka igihugu, ntimutinye, ntimugire isoni ryo kubishikiriza. Mwumvise yuko nari umutima amenyo nkabishikiriza, naho bitashoboye gukorerwako, ariko kwari ukuri. Ibi rero nariko ndababwira ntivyashikiye abandi, ahubwo vyashitse kuri jewe nyene ndiko ndababwira iyi nkuru. Naho bitakorewe ko muri jewe numvise yuko natsinze,
Imana rero imuhe uburuhukiro bwiza, imuhe ibitsibo yakoreye, tuze duhurire mw'ijuru. Leta nayo nukuri nibikubita agashi badukorera iryo barabara, badusigira agakaburimbi wampaye inka, maze uruja n'uruza mw'izo ntara zibiri rusubire rukomere, bahanahane ibidandazwa atangorane. Aha kamo vrema ndasavye mwebwe mufata ingingo mugakorere kuko iri barabara rigeze aho umwasi ashaka. Mwumva agakana kuva ibururi uja i Makamba uciye mu Rumonge hari ibirometero vyababa 114. Kuva mu Rumonge gushika i Makamba hari ibirometero 81, guteranya 32 vyo kuva ibururi gushika mu Rumonge. Ariko uvuye ibururi uja i Makamba ukoresheje iri barabara nababwiye hari ibirometero 42 gusa. Murumva yuko kuja i Makamba uvuye ibururi ugaca mu Rumonge ari ukubaka urugo nukuzunguruka. Murumva yuko kutaba iri barabara rikoze bihomvya abanyagihugu. Murumva yuko muri rusangi rihomvya igihugu cane. Iyo abaryari rikoze uruja n'uruza go kwihuta kandi igihugu cohinjiriza amafaranga atari make. Imana rero nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwebwe mushoboye gufashwa n'iyi ntahe, ntimwibagire kugira subscribe, j'aime, mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo ntihagire icigwa na kimwe kizobacika.